Kari akanyamuneza kenshi mu benegihugu bo ku mutumba Gahwama zone Rubirizi aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 21 ntwarante umwaka wa 2026 musitanteri wa komine Ntahangwa intara ya Bujumbura yari kugurura icesi kiraro co ku Kuzi Gahwama. Dieudonné Hakizimana umukuru wa quartier Gahwama aratubwira icatumye bubaka ico kiraro. Abenegihugu twaragiye hamwe tumaze kubona umwonga wa Gahwama ucitse, harabaho uruhagarara kuko aha mubona duhagaze ni kw'irembo ry'ishure rya Ecofo Gahwama. Abana bose biga kuri iryo shure benshi baca hano, rero twarafashe akanya turakora amanama aha abenegihugu twariyungunganije turagura amagabiyo, turagura amasima, turagura ivyuma, hama turubaka, naco gituma mubona turi hano. Twoshima rero cane ngene bigiwe imbere na chef de zone wacu, hariho amabuye ya ARB yarari hajya hirya aho twayagabanye kumvo z'uko chef de zone yabifashe mu minwe akanayadusabira akanabazana bakabona naho tugiye kuyakoresha. Rero nyakubahwa chef de zone, kigitarwa mubona gushika ubu ku nguvu z'abenegihugu ayo mabuye atarimwo gihagaze ku miliyoni 56 n'ibihumbi 148 n'amahera 100. Ayo mahera muriko murayumva, murumva kumenga n'umurengera, ariko ababenegihugu babifashe mu minwe. Umumwe wese yarakora ico ashoboye. Isima turi mu bikorwa rusangi nk'uku, hariho uwaza yitwaje umufuko umwe w'isima, imifuko 2, 3, hari uwaterera ibihumbi 100, hari uwaterera ibeni y'amabuye, igravier. Nukuri natwebwe byaradutangaje kuko nitwari tuzi ko tuitanguye bizohera. Rero turi mu kanyamuneza cane kuko abenegihugu baratweretse ko bashashaye iterambere. Umukuru w'umutumba akamenyesha ko hari n'ingorane zo kuronka amazi meza, umuyaga nkuba n'amabarabara ameze nabi, hakiyongerako ibiraro bidashemeye. Agasaba leta y'u Burundi kubafasha ikiraro ca Gikoma gihuza Gahwama na Gasenyi ko cokorwa naho babaye barigwanako mu gukora akararo gatonyi abenegihugu bashobora gucako n'amaguru. Umukuru wa zone Rubirizi Yohani Baptista Mwizero akaba yasabiye abenegihugu ko komine yobafasha kubandanya kubakira igihomoka casituye aho hubatswe ico kiraro. Musitanteri Havyarimana akaba yakeje abanyagahwama agasaba ayandi makartier kubafatirako akarorero. Kuri uno munsi uri hejuru rero sagaseseshwa rumuri, icivugo canye n'icyubahiro murabona yuko gishoboka. Kubene gihugu bagifashe nka nkama, barabona yuko abantu bagiye hamwe ico bifuza cyose kirashoboka. Igihe twaza kuraba iki kiraro cabomotse twabonye yuko iteye agahinda. Ubucimbiri, Kigome, Gahwama na Mugongo bari mu kangaratete kubera yuko iki kiraro arico cabahuza. Abanyeshure byaragorana kugira ngo baje kwiga kuri Ecofo Gahwama, ariko uno munsi kubera yuko twatahuye akamukanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye, yuko iterambere tugabene gihugu tugiye hamwe n'intwaro tubikora kandi tukabishikako. Uno munsi rero
twabishitseko. Twagomba tubashimire rero abajeje intwaro kuva kuri nyumba 10 usha kuri chef de zone ukugene bifashe muri kino gikorwa uno munsi kaba kirangutse. Turateye akamo n'abandi bashefu do quartier bo ngaha bamenye yuko iterambere ari ryabo, eka mbere n'abene gihugu iterambere ni gwabo kandi batereza kurifata mu ntoki. Twebwe komine tuza kubashigikira tukabatera intege, ibibananiye nivyo tuca dufatirako tukabibandanya. Yanabahimirije ko bokwama bitwararika isuku aho babaye. Yanabamenyesheje ko komine izobafasha kugira ngo bahagarike igihomoka kiri hepfo y'ico kiraro. Asterin Nshimirimana, umwe mu bene gihugu bo ngaho ku Mugahwama, arakenguruka cane kubona baronse ico gitarugwa. Jewe ndavyakiriye neza cane kuko twe turungitse abanyeshuri ku ishuri twabaherekeza, bigatuma bitugora ingene tuja guca ingero cyangwa tuje kubaronderera ibyo bafungura, tukabanza kubashikana ku ishuri, hageze ko bataha twakubitirwa kuza kubatora kugira tubajabukane kuri kino gihomoka. None Imana ihabwa icubahiro, ubu abanyeshuri bazotonda neza, ntawe uzobaherekeza, natwe imirimo tuzoyirangura neza ataco twinona. Hanakejwe abitanze kugira ngo ico kiraro cubakwe, uhereye ku mufundi engineer yabikurikiranye nawe nyene asanzwe abangaho mu Gahwama, bakaba babaronkeje impapuro z'iteka hamwe n'abarongoye ubucimbiri bitanze. Nayo abene gihugu baciye ku ndongozi zabo bakaba bagabiye musitanteri wa komine Ntahangwa inyana y'impene mu kumushimira. indongozi ziburiye kino gikorwa kidasanzwe uheze gikorwa cyane. Twebwe abene gihugu turagaragaje umunezero udasanzwe, nuko rero tutubwira bica bikurikira. Hariho iyindi yaresigaye inyuma ati jewe nanjye sinaciye ko Tubiage media ruremesha migi yango komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi